nitwa Niyonsaba René nkaba serukira imbere y'amategeko Societe Kateka Seed ikorera mu ntara ya Burunga komine Matana umusozi wa Taba nkaba ndi umugwizambuto w'ibiraya ibigori ibiharage hamwe n'ingano nkaba nari nitabiriye ihayanishagurisha ry'imbuto ryateguwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngaha mu ntara ya Gitega kugira ngo nshobore kumenyekanisha imbuto ziwanje abarimyi turahungukira byinshi imbuto zacu zirasohoka abarimyi nabo bakanezerwa kuko tuba twabashikirije imbuto ku rubuga tubasanze iyo bari turamenyana n'abagwizambuto batari bake n'abenegihugu nabo nyene bagatwara ibituranga cyane cyane amanimero ya telefone kuko hari igihe dushobora kuzana imbuto zitabakwira usanga zibaye nke iyo batwaye inimero za telefone barashobora kuduhamagara tukabashikiriza imbuto baba bifuza ku mwanya aho baherereye no ku gihe bavyifurije. Nitwa Nshimiyimana Christella abandi mugwizambuto abandimira ku musozi wa Zege nkaba nari naje mwihanishwa kumenyekanisha imbuto variete musore kinure na muhoro abarimyi tubabwira yuko ari kuza baregera amashirahamwe kugira ngo baze barabereka umwongo uhuma n'udahuma kubera benshi baripfuza guhiga imbuto ngo bagira baje muri izabo abadashobora gushika nawe mahego bataza hariho bakagenda muri ayo masoko bakabahenda kandi hari abantu bakora amaboko mu mpuzu bariko baragira ihanisha kugira ngo izo mbuto zishikire abenegihugu bato bato. Hama akazina kanje ni Nduwayezu Eliezer nkaba ndi umuntu aje ava Nyamugari mu Giswahili quartier Giswahili nkaba nari nje kugura imbuto y'ibiraya twari twumvise ko by'ubuziranenge tukaba twaje kuyigura kugira dupime turebe iyo mbuto nyene ko yatosowe kugira bushimishije kubera n'ubwa mbere tugiye kuyirima mugabo turumva ko atakantu bonongono tugiye tujanye niba kuvyo bashoboye kuba batubwira ari byo iyo mbuto turabona ko ishobora kuba yimbuka neza cyane. Jewe nkaba nitwa Midendeke Ngurukiye nkaba ndi umuyobozi ajejwe guteza imbere ibiterwa ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije nk'uko mubizi mu gihugu cacu abarimyi dufise ico twita isizeni zitatu hahise n'agatasi isizeni y'impeshi n'umuci ko rero catunganijwe mu ntumbero yuko twohamagara abarimyi kwijukira imbuto zirobanuye zirimwa ngaha mu gihugu cacu tukaba twatunganya igikorwa kugira abarimyi bashobore kuronka imbuto nziza irobanuye yo gutera mu myonga. Izi mbuto zirobanuye ni imbuto kama ni imbuto zigwizwa mu gihugu cacu n'abagwizambuto kandi zigapimwa zigasuzumwa n'ikigo kijejwe kuraba ubuzirakanenge. Izi mbuto rero ni imbuto nziza cyane kandi zitanga umwimbu ushimishije iyo zitayeho zikaronka byankenerwa kugira zitange umwimbu. Abagwizambuto mona ngaha baje gucuruza izi mbuto baje ava mu mihingo itandukanye y'igihugu nico gituma bazanye ibitego bitandukanye yaba ibigori ibiharage n'ibiraya. Ishirahamwe IFDC byarafashe cyane mu gisata kijejwe kugwiza imbuto carashigikiye cyane yaba ibigo by'ubushakashatsi cyangwa ibigo bya leta eka mbere cyafashije bimwe bishimishije abagwizambuto kugira mu gihugu cyo kuronka abagwizambuto babishoboye kandi bafise n'ububasha n'uburyo bw'izo mbuto.
kujanye nuko ikigo kizoguma kidufasha guza mbuto hani twofatira kuri iyo ngero uko coguma kidufasha igikuru nuko n'abagwiza mbuto bonyene ubona yuko bashobora gufata intuminwe hari abaherereye kuri hariya hari amahuro menshi yaba ku masoko bakiga kumenyekanisha imbuto zabo kugira abanyagihugu bashobore kuzimenya baronke imbuto zirobanuye.